uyu yitwa Honorine arashimira Imana, yavuze yuko yari afise perturbation y'amaregre, iyo yinjiye mu bihe vyiwe akaribwa cane akongera akababara. Hama igihe umuvyeyi wacu yari kuri live aravuga ngo abagwayi bose barakize, nawe aca aravyizera aravyakira. Ubu rero yaje gushinga inama avuga yuko ivyo bintu vyose vyaheze, ubu uye nakiribwa nakibabara, ubu ameze neza cane. Imana ya Prophet iracakora. Uyu nawe yitwa Grace, yaje ngaha afise umutwaro wa papa wiwe. Papa wiwe yaragwaye umutima, yavuze yuko bitakunda nuko aryama, yaguma aryama kw'isima, abandi barara ku matera nawe akarara kw'isima ariko aravomisa amerewe nabi cane. Hanyuma araza ngaha yandika umutwaro, dati aramusengera acamubwira ngo biraheze. Umuganga yari yamupimye, agarutse kumupima wa mutima arawubura asanga Jesus. Yarafise n'ikibazo c'amaso, papa wiwe nyene agwaye amaso, yavuze yuko ubu uye ameze neza, amaso yakize. Urashobora kumfasha ugakomera Imana amashi menshi cane rwose ku gitangazo ca Kristo. Grace, urashobora kubabwira mu ncamake bakumva ivy'Imana ya Prophet yakoze? Imana ya Prophet of Jesus Joshua yakoze ibikomeye cyane. Nari nzi neza yuko papa wanje apfuye, nari nzi neza yuko ngiye kuba imfuvyi, ariko ndashima Imana ya Prophet Joshua. Imana ya Prophet Joshua ntabwo nzayihemukira. Haleluya, amen. Amaze kuvuga ati ngo biraheze, ngo papa wawe agiye gufungura, kuko papa ntiyafungura. Maze gushika muhira mvuye ngaha, nasanze papa yicaye hanze. Ndamubwira ati vyagenze gute ko wicaye hanze? Ngo numvise kamitende, numva ndanezerewe muri jewe cyane, numva yuko Imana ya Prophet of Jesus Joshua yakoze ibikomeye. Haleluya. Uyu mama nawe yitwa Nadine arashimira Imana. Dimanche yari ngaha, hanyuma yarafise amahera 10,000 mu isakoshi, avuye ngaha ashitse muhira arayarondera arayabura, amahera yari yatakaye. Cyamutangaje rero kandi kinatangaje cane, ku mugoroba yagiye abona message umuntu ari hanze yamurungikiye $50. Haleluya, amashimesha. Arashima Imana rero ko Imana ya Prophet Joshua yamushumbushije ku mafaranga yari yabuze, ikashimwongera n'ayandi menshi. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Umviriza kano ka, umviriza hano hantu vuga ngo byose birakoreka mu izina rya Yesu. Umviriza, sinzi amafaranga umwasi yakunyaze uko angana, sinzi umutahe umwasi yakunyaze uko ungana, ariko iconzi ni kimwe, uyu munsi byose birakugaruka ko mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya, amen. Uyu musore mwiza mubona ngaha yitwa Apollinaire arashimira Imana. Muvyeyi wacu yamatwatura ko abadafise ubuzi ko bagiye kuronka ubuzi, yaje ngaha atakazi afise, hanyuma umuvyeyi aratura ijambo aravuga ko abadafise ubuzi bose bagiye kuronka ubuzi, nawe arabicakira aravyizera, kandi iryo jambo ryaramukoreye, ubu yararonse akazi. Arashima Imana rero kubw'ivyo. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Uyu mukobwa mwiza ngaha mubona yitwa Aline arashimira Imana. Nawe Jedi yaje ngaha agwaye aremvye cane, yaragwaye amanjine, hama yavuze ko yagiye no kuryama hari inyuma yumva aremvye, no mu gutaha batashe bamwiyegetse kuko yaramerewe nabi. Hanyuma Renova aramusengera ari hari inyuma. Vendredi ntivyakunze nuko aza no guhaha gusenga, ariko samedi wa wundi nyene batashe biyegetse yagarutse ngaha muri repetition akomeye, ameze neza. Wow, amashimesha. Haleluya, amen. Imana ishimwe cyane. Amen. Dukomere Imana amashi kubw'ivyo bitangaza. Praise God. Haleluya, haleluya. Imana iracakora na ugingo n'ubu. Yitwa Kamikazi Divine, yaje ngaha anye ari mu kw'icenda, azana umutwaro wa mukuru wiwe. Imana igira neza cyane, dukomere Imana amashi. Mukuru wiwe yaramaze imyaka 7 atararonka ikibondo kandi yubatse. Muga amaze gushika ngaha anya aramutangira umutwaro, bamutelefanya bamubwira ati ufise inda y'amezi 4. Dukomere Imana amashi cyane. Haleluya. Yes. Inyuma y'imyaka 7 atari bungenga, mugabo nyuma yo kuza ngaha anya akamuzanira umutwaro, mu mezi 4 ubu yaramaze gusama. Dukomere Imana amashi. Haleluya. Kindi naco umuvyeyi wiwe mama wiwe yaragwaye estoma, ntiyashobora gufungura igitoki, afunguye ubugari bwagaruka uko yaburiye. Amaze kumutangira umutwaro, ubu estoma yarakize, ubu afungura vyose. Amashimeshi kuri Yesu Kristo. Ikindi naco arashima Imana yuko umwaka wose ata muntu wo mu muryango wiwe yigeze aca mu bitaro canke ngo agira accident. Imana yarabarinze. Amashimeshi cyane ku Mana. Atunga Imana Alice
dadi yaravuze ati uwu mwaka turarinzwe nabo mu muryango iwacu, Praise God. nta n'umwe azogira aksida, ntaco tuzoba. Haleluya. Kwa gatandatu bamutelefone bamubwira yuko umushinga ntahe wiwe wagize aksida, baramubwira ati yagize aksida nini cane, ntituzi yuko azorokoka. Aravuga ati umuvyeyi wacu yaravuze yuko ataco tuzoba turinzwe. Ashitse kwa muganga baramuraba kugira barabe yuko taviriye indani mu mubiri, basanga ntaco yabaye. Dukomere Imana amashi cane, ntiyigeze akomereka, nta na kimwe yabaye, ntiyigeze avunika. Umuvyeyi wacu yari yavuze. Imana imwe cane. Hawe n'Imana Janete yazanye ifoto ya papa wiwe. Papa wiwe ntivyakunda yuko ashobora kuduga umudugo kuko yaragwaye amaguru canke ngo amanuke umumanuko, yicaye kugira ahaguruke yarinda gukoma induru, yarababaye cane. Acazana ifoto ya papa wiwe, umuvyeyi wacu amubwira ati aratabawe. Kuva ico gihe papa wiwe arakomeye amaguru, ubu araduga umudugo kandi aramanuka, ubu amaguru yiwe arakomeye cane. Amen. Kindi naco yazanye abana ba mukuru wiwe babahaye ishano, umuvyeyi wacu arabasengera, abaha n'amazi yo kunwa, ubu ryashano ryarasibanganye, ubu barakize neza. Amashi menshi kuri Kristo Yesu. Igihe yaratanguye universite, ashitse ku ishure ubwenge bwaciye bumera nk'ubuzimiye, yize ashitse ku rupapuro yarabura na kimwe yandika, agasohoka ataco yanditse, akoze ikibazo. Mu nyuma niho yaza ngaha anye, umuvyeyi wacu aramusengera, aramubwira ati ubwenge buragarutse, ubu yize ikintu acandika uko yacize, kandi nayo amasheke yari yagize yose yarayakuyeyo, ubu yaramenye. Dukomere Imana amashi cane. Nijimbere Soline yafashwe n'ibihere mu mugongo ngo vyavamwe amashira, vyaramubabaza cane. Umuvyeyi wacu aramubwira ati urakize, vyaciye vyuma, ata n'umuti yafashe. Dukomere Imana amashi cane. Ikindi naco, misi yose yavyuka ukuguru kwavyimvye kandi kurimwo imisonga, kumubabaza cane. Dada aramusengera, aramubwira ati uratabawe, ubu avyuka ukuguru gukomeye, ubu ukuguru kwarakize, arashima Imana. Haleluya. Amashi menshi cane. Afasha Imana Filote yaje ngaho agwaye estoma, ntivyakunda ko afungura, ivyo yarya vyose yaca yuzura inda, akarara yuzuye inda, yamagendana ibinini ahagiye hose kuko yaguma aribwa. Kuva ashitse ngaho umuvyeyi wacu akamusengera, ubu afunguye bimutemba neza, ubu nta miti akigendana. Dukomere Imana amashi cane kuko yaramukijije. Iyi ntahe ni too much. Komera Imana amashi cane. Imana yacu izura abapfuye, ihumura impumyi, imugurura ibimuga. Amashi menshi cane. Haleluya. Kuwa kabiri abari ngaha anye bazanye umwigeme bari bagize impumyi, ariko araheza ishure, yari yicaye hajya anye. Abamwibuka ni bande? Nibaza igihe yaza ngaha anye twatashe tubona yuko yatanguye kubona. Ubu unye bamutelefone baza kumubwira ati ubu wa mukobwa arabona neza, ubu arasoma neza, ubu unye ni muzima. Dukomere Imana amashi cane. Haleluya. Amen. Nituzotinye kuzana mu gikorana impumyi, abamugaye n'abapfuye bose tuze tubazane, kuko Imana iracakora na bugingo n'ubu. Dukomere Imana amashi cane. Amen. Haleluya. Haleluya. muba muhezekirwa n'ubutumwa tubashikiriza biciye kuri page yacu ya Facebook na chaîne yacu ya YouTube. Turabasabye mwibuke gukora like kuri page yacu ya Facebook Prophet of Jesus Joshua no kuri chaîne yacu ya YouTube Joshua Prophet of Jesus. Mwongere mu partage iyi video kugira ngo benshi bafashwe. Support Church Delivered Family irongwe na Prophet of Jesus Joshua. Turabashimiye cyane, Imana ibahezagire naho ubutaha.